Niki cyawe tumyumva uva muri ASE. Ndayazi. Yego vuga. Ndayavuge canke nibanga ryawe. Ushaka kuja kuri kamera. Nawe basi ndabigira ibanga ryawe. Ryanje wasi. Abakunzi ba ASE TV bo murumva yuko bavandimwe. Je navuze nibareka kunsorera abakunzi ba ASE TV. Mubande munsorera. Umuntu niba mucorera kubera gusa ngo none hari urwango ufise muri ASE TV. Felicitation mugiye kurongorwa ndavyumva. Twa tumaze igihe kinini twandikiranira. Byanka ko twumvikana. Tugaharira ku mushahara, tugaharira kuki. Every story matters. Hello guys, bakunzi ba ASE TV nize kumeze bon, meze neza. Jewe ndashima Imana. Meze neza no kuri mwabona. Ndi kumwe na Dan for real, ashobora kandi kubaramutsa. One people them call me Dan for real. Meze neza bakunzi ba ASE TV. Meze gute, meze bien. Meze fresh. Kumenya no kibyuka we n'amagi. Wapi sio nibyoka jana ndinga. So abakunzi ba ASE TV, musho kwibaza impamvu tushenga si prank cyangwa iki kuba kunzi ba ASE TV. Cyangwa nijye natangiye kwanza dabo kubibona Dan kuri stati yiwe apostinga indi media asigaye akorerako. Je sino mujama nibikeje ko twaturi mu kazi. Ja sandabaza abumwe bakamera bari bacu bari hafi cyane aho yitwa Fabian ati cyo wapwe ntigeze ambwira ko yagiye nako tuguma tufise amadutsi ja gushikana tumubaza indo turabona neza ko ari byo ko twabonye ibiganiro yagiye arakora kuri iyo media ji tukiri kumwe muri ASE TV d'abord umubano wiwawe nonga muri ASE TV wari amadafu mwaka ndibaza n'amezi imyaka ibiri wari umeze gute ja ugishika muri ASE TV bakwakiriye gute wisa donc nyene nk'ibyo bon je ngishika muri ASE TV nashitse umengo turi aba host bashika kuri bane cyangwa batanu bane ngire barahubwa batatu yari wewe Imbere Queen kuri waje kiringa ego yari wewe Queen na Nandi na Sara abo twari bari batatu bandi je banyakiriye neza muri ASE TV nemeze bien mu bantu bari mwiza cyane gose ko jewe naye mvuye muri ndi ceno mugabo naye ndemazemo ngira nka 2 semaines nyacen iyo ceno naye cyane ndi mukaraza muri ASE TV hanyuma ndashika tarimeze neza ko ari kwiadapta tuko warundi mujyama yangiyemo twarabanye abantu mubaze mubaninze mu bantu kwezi mubaninze mu bantu kwezi amezi 2 amezi 3 atuka umwaka kumaze kujamo utakintu murafa bimeze neza cyane gose ku kazi hama turabandanya kuburyo na bakini baragenda tusiga turapambana turi babiri natwe benshi barabibonye natwe twarakoze ibishoboka cyane mu bana no muri rusange je twatubaye neza na bose dupatiye ku mushahara ja bosi ASE TV donc bosi yanziyo yaraguhemba waragushimisha ku buryo utokuza kuja mara kuri asha muri ASE TV vraiment ahubwo guhembwa ku mwanya nivyo bintu nivyo ntabonenga twarahembwa ku mwanya cyane gose kialo vende umushahara zawo mu bantu mutori ibyawe cyane kuri mu mushahara rumeze neza antuka nta bintu byo kwidoga ngo mu mushahara ngo ari muke cyangwa ari biziki umushahara uri nzuro ku mwanya bari sawa cyane gose kuko ni sebiro zosanga ahantu hose kandi batevya bakagira ugasanga ukwezi korana kubisa ugiki cyawe tumyumva uva muri ASE TV oya ikintu cyatumye no bon njyewe nabwira nti muri ugiye mu kazi bikugurira indi miryango yo kujamo ira sasa kwa nawe muri ASE TV nta muntu twashwanye bakunze ba ASE TV nta muntu n'umwe tugere tubwirana nabi je ngaha nta muntu n'umwe yabande nta muntu n'umwe tugere tubwirana nabi gusa yene hari igihe mvuga ati ifu yuko reka nunguruze reka nje mu bindi bintu reka nje mpambanira handi ndabu ko byogerageza umwana umureze ja kagera arageza kwera umusora wasagasoka wase ni bombe buke kaje gupambana handi jewe no kuri n'abakunzi ba ASE TV hari nabo tuvugana inbox bigeze ko wambara hari mama yigeze kubaza ari Arabi arambaza ngo maze iminsi ngo nabone ibiganiro ukora ngo bimeze gute nambwira ati sha byinshi muzobikora kuri ASE TV mbere ibyo nzovuga
none batsko akaryo keza ko kubivuga jena mu bantu mu binigeze mbana n'abantu bo muri ASE TV no kuri nabavukanye n'abafere no turacavuga sha tari ko gusa make mu muri group oya none group y'akazi umuntu gobo yeah it's fine yani bo mugabo nyene mugabo antuka abo turi kumwe abo turavugana bose yabandi nafa turavugana bijya ejo bose vraiment turavugana bose turavugana vraiment nta mutavuga muri ASE TV tuvuye yuko hari umuntu ngo tugiraniye amasari cyangwa iki wapi kabisa ugerageje kugira analyse ya TV zibiri iyo STV ari umuryango waruvuyemo n'umuryango wagiye mu mushashakazo nirihe tandukaniro rihari cyangwa ni kare karusha kahari ngiki muri STV wabonye hari utagisanze ngiki rero yasanze muri STV kitari gihari ngiki nasanze muri kazwa nkabonye ngiki ngatari gihari kitari oya first of all cyambere navuga ni cyambere kazwa bwana ko jembo abakozi ba STV hari byo ingera batayo je nava kure jemba mukina nava mu hari mukinanira nza ino Jean Mukamenge numva kari kure hama kazwa ikorera hafi Jean ya centre ville numva kabari hafi cyane gose abaye urugendo rwa bus imwe 15 minutes cyo kuba ari hafi iyo ni avantage ya mbere ko gufata mu bus abiri hanyuma ikindi cya kabiri navuga nti si ukuvuga ngo abantu bango twari tuzinanye cyane rwose byabaye byo kumenyerana aho mu nyuma n'ubu turacaye ko turumva mu mwanya ukwezi ndamaze ukwezi kumwe wumva turacamenyerana rero nta kintu to grave ndahabona gusuma muri ASE TV nta kintu ndahabona ASE TV niyo ndamuye by the way niyo abantu benshi bamenyeye ko kuri YouTube urumva nta kintu noza mbona umenga kinsumbira kwandi cyo kintu cyonyene cyo kundamura cyo kunyerekana kuri YouTube cyo nyene ndakibashimiye umva sinova ngo rero mudafise ikintu ngo kinyinya ngo nabonye muri kazwa ntarabona ngaha muri muzeyi nta kabisa avantage ya mbere nababwiye je numva kuremba mukiranira kuzi no mukamenge bidaba n'uzenya hanyuma ndavuga ati ndaronse TV iri hafi muri centre ville hoho ni sawa ndavuga ntireka nungurize ngaha ko bari bon umubano wawe na boss yo muri Kazwa TV umeze guteja nigiki wabonye nigiki yosumbijanje kwa boss babiri ntibabasa n'imishara ntibisa shara nisa n'ubundi mugabo ikintu cyo bavuga ngo yabasumbije ngo andi cwangira ibanje oya andi deshora kakorera kuri tele hamundi nawe boss wakazwa hari no kabisa urumva tuvugana kuri telefone ariko ashaka kumbwira arantelefona akambwira yemetse uko nuko korana n'uyu sha novuga nti antuka aragerageza kuba nk'umuntu ari mu Burundi mbwa atari ngaha kabisa kuko ibintu byo ngaha byose arabikurikirana nta kintu kicapasa mu entertainment atakurikirana je arigiye n'ibintu bintanga akambwira ibi kintu akibonye bro naka rero ugenda mu Rwanda amuze umuvugishe rero bacho yumvira ati Dani maybe muri STV bagiye muri Kazwa mbera nk'ikawa bakoramo ba Alvin Smith bamona oya cyambere cyo Alvin Smith nakorera muri Kazwa gusa arigeze gukorayo nigeze akorayo ahubwo yarafitaniye contrat hamwe na boss wakugira baze baramukoresha ibiganiro yarafise contrat yuko badoza baramukoresha ibiganiro kugira ntuze yiwiduge yarafise amamona niyo asanzwe akora amana n'umukorege kwera ko afise ibiganiro tukiryoshe abantu badoze bagenda kukiraba cyitwa chit chat mona nawe nyene ntugire ngo ni wa muntu ngo dukora kenshi oya hari igihe bikutana kubera jenja ku kazi afise ibiganiro nawe atonda ku kazi anahatonda cyane wanashaka turabura sometimes nko muri couloir nawe naje afise ibiganiro bigakutana nko dufise ibiganiro hama tukaramukanya biteye bombe neza hambaza afise ibiganiro nande ngira afise ibiganiro nawe afise ibiganiro nande nuko hama kagenda gukora kwa bakameramani babiri nimba yarafise uwo bakorana nandi bacanga nakora n'undi sikuvuga ngo namba waragiye kubera mona wagiye kubera ari hafi ya iwani wala kabisa na migenderanire tuba dufite mbere na mbere umva
umukorege kwera bisanzwe nawe nyene morale we wari umukozi wa kazi wawe gusa apana Alvin bese umukozi so abakunzi ba STV bimwe mwabyumvise genre mu byo yakunze muri STV n'ibyo ashimira STV ndashima abafana ba STV nuko ari abafana cyambere na mbere bakuba hafi en fait ni baragerageza no kurondera abafana ba STV ko baragerageza kurondera bakarondera nimero zawe mpaka bazitoye urumva bakakwandikira abagira iki bamwe bamwe bakanaducorera muzoce muri akonsora ngo nakora muri STV uravyumva ukanaducorera urumva abafana ba STV vraiment no kuri n'abantu ibana sinzi ko no bivuga n'abantu bama hafi y'aba hosts kandi si kuri jeje nyene ndasiko nakuri wewe no kuri ba Queen no kuri bande bama hafi kabisa abajinera bama hafi cyane gose rero nibaza yuko abafana ba STV kabisa abantu baguma hafi y'aba host kabisa baguma bakuraja bababaza ati mbega ijya nk'uko uko yagenze uko bimeze gute tubwire aho byabandanyirije tubwire uko byarangiye abafana ba STV kabisa ameze bien sana kabisa so abakunzi ba STV d'abord iyo umuntu ateye intambwe sibize kumwakohaje ngo urumva ngo no d'abord courage hari abafana benshi ngo Daniel yagiye abambaza Joe tumba simba kuvuga ikintu nafite icyemezo umva ukuntu byagenze na kabisa yakara Fabiola kamera yakara kimbaza ati none wagiye udasenze bigeze gute hanyuma je ukuntu byagenze boss wakazwa tumaze igihe kinini twandikirana byanka ko twumvikana tugaharira ku mushahara tugaharira kuva muri ut ya 2023 kapiteni yabwo nje namusubiriye kapiteni yaravuye kapiteni akora muri yagateke hanyuma boss akazwa rero turavugana mbwira ndo twaje kumvikana neza mu nyuma rero naho nyene tumaze kumvikana kubera se yabwabone contrat yanjye ko imeze umva se gushaka kwa firma ngo urumva ongera ngire ongende ngo mvuge ntarabona deja contrat yanjye ko imeze ntarayisinya ko ntarayibona avuga ati je nzoja bice bigwana ko mwana ni nkako Shagrina yamubwiye ayo mwana je contrat yanjye ntiyahera ni mpambe sintirahera barayisohora ndavuga ati chaje hakuno ibyo nogenda kubivuga ntarabona contrat yanjye bice bigwana ko ari weekend cyaja kuyisinya ari nka land rero ngiye kuyisinya land cyashika ebana muri biganiro ntavana ndavuga ati naraje ahantu kwanza ari kugira ubwoba taboro jewe je nzashobora mbega je no sezira je nkabona amplendisi 3 bizaba bigenda gute rero ndavuga je kabanze ntorere mbare ndindire gato ndavuga ibintu byakuru bimeze ndabiraba ndagira iki rero mu nyuma yari hanze Alex muri groupe nagira ndonke audio buke bwawe audio nza kuyumva haciye umunsi ndayumviriza neza alafa niwe nagiye kumva rero mvuga ati reka rero harageze ko sezeranya na cendo audio muri groupe ya ASE TV mvuga ati reka ndonke audio kusezera iki n'iki ariko byari ibintu bibabaje cyane abantu bazi ko remi imyaka 2 biba bibabaje cyane gose uri kurasezera sha ibintu byo gusezera no mugesera je aratira avuga ati cyaje ibintu nzenzo bivuga gute je ibintu nzaba ndabikura he ibintu je hamwe ibintu bibabaje abantu baje gukora imyaka 2 mubanye neza mugaza wumva ngo tugira dusezerane ariko nakundi urashobora gusezera abakunzi ba STV abakunzi ba STV kabisa ducika intege nawe ntucika intege biri asigaye ari umukozi umwe no gupambana sana niyo manoro gwanura ngahe ati no gupambana hanyuma niba umuntu bagiye kuya kuntu twabonye kwinera yakoreye ngaha twaragenera turabona abandi kujya bagiye mu bindi gukorera mu bindi nabo nyene abafana ntibarekeye kudusapotinga ahantu hose tuba tugiye canke iki kiyo no gupambana no kugira iki the MC
mbese neza Fresh barakumva. niyo dukunda ku kazi by the way ndabaramukije mwese muriko muramvuga mwamvuze Oya. mugeze mumvuga aho ndabive musi Oya twavuze. Tujya kumushahara twakuvuze twamuvuze ko nta babakoze oya yavuze ati waramuhembye kugicara gushimira Salama ngo yahembwa yahembwa gute donc basi umva nimba ubunyene ndabano sinoti Oya je navuze byinshi nabivuze nagerageje kwivuga navuze ati je ndashimiye ubu niyo nze yandamuye ASE TV yera nku DJ je yatumye mbona kuri YouTube kabisa. ari nawe dararamaze hafi indwi zibiri atari muri STV ntimurabe ibiganiro yagiye hari ivyo yamaze gukora Ego. deuxièmement yagiye adaseze televiziyo ya naje ntiyasezeye quand même narashenze ariko je ntagiye umwabizi kujya siko basezera nuhengera ibintu twabimenye ngo tuzaguse yasezeye yamaze gukora ibiganiro ndeko ndamusigurira wamaze gukora ibiganiro nene bije kumusigurira ariko it's okay ikibazo ni kimwe petete bari kubajije cyangwa bari kubajije wahembwa gute muri STV ahandi uhembwa gute uwo yaramuravuga umushahara wiwe vuga umushahara nahembwa mpembwa n'ubunyene niyo uhembwa menshi niyo uhembwa menshi nubwo yo baba hari uhembwa make tuzavuga menshi kwa ni yuri abantu tumeze ariko niyo uhembwa menshi sinovuga jo mushahara wawe ndawuzi nanga ndawuvuge baraza abantu ko nabeshi ndawuvuge vuga twumva umushahara ndawuvuge kumve je ndayazi yego vuga ndayavuge canke nibanga ryawe ushaka bica kuri kamera nawe basi ndabigira ibanga ryawe ryanje wasi abakunzi ba ASE TV bo murumva yuko mubandi nibareka kunsorera abakunzi ba ASE TV mubande munsorera umuntu nibamucorera kubera gusa ngo none hari urwango mfise muri STV ndabashimiye nongera nabasaba mu mushikiri yagiye jewe n'ukuri narabarayiye je nta muntu ndera kugira ngo tuzokwamane naje barigiye nzobiheba none ndabihevye bizogenda gute ariko imyaka nibihe iradutandukanye ndabasaba kumushikira yagiye atera imbere wowe uvuye wanje ukaja kumushigikira ntaco mba mpomvye kandi ntaco ago je mbantumutse kugira ko mushigikiye umuntu nareze jewe ndiyo mpamvu turera abakura kameme amatwi tubana dutera n'intege amateleviziyo menshi atazi kuruha arondera abantu baramaze kubateza imbere bagacabaza bagatora gatwara ariko kumbure bakaba bafite amafaranga menshi kudusumbya ntawe ubizi ariko twe turabavyeyi beza turabavyeyi dusohora neza kandi dusohora atamukozi n'umwidoze nimba yidoze mu kiganiro nubarabizi nuko umuntu aba afite ideni tuba ngurisha impuzu canke impuzu zose mfise nka muri ideni giwe ariko akagenda ameze neza ndabasaba ariko kumushigikira na miri ni agenda muzoce mumushigikira nawe uzogenda yazo nagiye kurongoka okay aho ni bo félicitations mugiye kurongorwa ndavyumva ko oya nzokumviriza revyi yanje mbuze nzogenda sinzoga muri umviriza umviriza urarongorwa Fabrice yageze mu ngo miri nguze muri STV ati je andi natanyirukana n'inkoni sinzoba atagufunze umbaze n'inkoni ati mvira muri STV aho mushagenda so abakunzi ba STV mwavyumvise Dan kuntu yavuze ko ashimiye cyane STV arashimye kandi yandi kubona imenyekanishe kunambwa ageze ko ni iby'ingenzi cyane kandi ni ibintu byiza cyane iby'ingenzi ni by'abanyarwanda ibyo by'abanyarwanda muze murazana nga biragushyize byumvise so Dan ndagushimiye wakoze kuduha umwanya petetre ko rusigaye ukora muri ville nkakoze mu Kamenge ariko wakoze uratwikorera nawe muzaba munkeneye je ngaha kubaje content je nzokuba content Jina kibazo fre. Hama dana nushara kunda kumbaza ngo jina twarakundanye. Eshaso ni sheri wangu tu. Nubu ni sheri wanje. Mana njangu. Shara kunzi ba STV yari mu college, yari mu sister, yari mu petite sœur. Ari mu kubuje wena dani mujyana mana yanje. Sinana bizu centrale turigat. Sinana bizu centrale kwe. Yaze vraiment. Andira muri ibintu byinshi dai. Deza na shani atari kwe. Na bizu centrale. Nta musi numwe vraiment. So abakunzi ba STV bakoze dukurikirana. No muri wiwe. No muri wiwe vraiment nagira amusi. Abakunzi ba ASE TV ndabakunda cyane. Ja, mwarakoze kumba hafi. Ari abenshi twamenye mu ma circonstances kubera ASE TV. Kandi sindabirogeta kubona twaramenye kubera ASE TV no kuri ibintu by'agaciro cyane. Je naho nzoba ndi hehe untelefone Dani bimezuku naye ndagutelefone Dani ati miri bimezuku Fabrice bimezuku shagare bimezuku
gira icyo mfasha ibana nisaidie basi nuko kuri turukana n'umuntu mu mahoro ko kwisi bava ngo on sait jamais nawe umenye n'ibyo nawe umenye ibyo uri muri kazoza inshi Imana yaduhishije so abakunzi ba STV makoze kudukurikirana ndabakunda cyane aha mvuye mu kuri gendo cha Dani gusa mwakoze sana Dani yabasezeye muzogende mushigikira aho yagiye gukorera yabwiye ntibure kuncorera kazo active nimure kuncorera kabisa nsejame nimure kuncorera ngo ni kubera nagize iki andi yavuze ngo ngurazi musana nta mamiliyoni nje gukorera abantu nimuzomwice tuko krize hatari bafara turakunda sana Imani bahezagire shaka na Fabrice makoto dufatira amasanamu ciao bye bye Every story matters.